kizoba kimeze kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 Munyonyo umwaka wa 2024. Mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara zose z'igihugu cacu. Haritezwe kandi imvura mu ntara za Bubanza, Muramvya, Karusi, Gitega, Mwaro, Bujumbura, Bururi hamwe na Makamba. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Ngozi hamwe na Mwaro, aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muyinga hamwe na Karusi. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara za Cibitoke na Bujumbura, aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 27. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:41 rirenge igihe cy'isaha 11:59 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere, nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije. Mwakoze kuyakurikira.